Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamburi Dahita TV na cyane mwebwe abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Imana irambona nkuko muvyumva kandi nkuko mubibona, mbere nkuko mumaze kubimenyera sanzwe mbatunganiza nkongera nkabashikiza kino kiganiro igitondo gishasha gifite intumbero gusangira n'abakunzi baco ijambo ry'urufatiro, impamba y'umunsi, ijambo ryo mu gatondo, ijambo ryo kuzirikanako. Ndabaha ikaze rero bashasha n'abasangwa mwari mumaze kuba mukumbure mukurikirana kino kiganiro. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi dusangira amajambo mbona mu gitabo cyangwa se mwikete mwibaruwa Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto. Ni ikete rya kabiri cyangwa se ikete ca kabiri c'Abikorinto, igice ca gatandatu umurongo w'14. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ababuza kwifatanya n'abatizera. Ntimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ukugororoka n'ukugabitanya bifatana bite? Canke umuco n'umwiza bifatanya bite? Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyari? Canke uwizera n'utizera basangiye iki? Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha mbere ku 16 havuga ngo kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana, kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima. Imana yacu nidutabare n'ayandi majambo akurikira tutiriwe turasoma, twosoma kumbure twitonze nawe ikakubera deyade. Hanyuma rero nagomba ngo dusangira aya majambo abonekana yuko Paulo yariko arabuza abakristo bo mw'ishengero ry'ahantu hitwa Ikorinto, ababuza ngo ntibifatanye n'abatizera, ntibifatanye ngo n'abapagani, abatemera Imana, abatari abakizwa, abatari abakristo. Imana yacu nidutabara. Aya majambo muri kahise kanje kuva nkiri umwana nagiye mbona abaporoti bagenzanje, abakizwa bagenzanje, twasenganye twapfukamye hamwe bagiye bayatwara kutariko, kandi nkumva ko kubganje atariko agomba kuvuga naho nari nkiri umwana mutoya, haba mu myaka haba no mu vyizegwa. Ico gihe wasanga rero hari abantu baca bagomba kutavugana n'umuntu yitwa ngo ntasenga iwabo, ugasanga uyu muntu ntibomuvugisha, nibuka ko mbere hariho n'umuntu umwe wewe mbere no kumuramutsa kugira ngo muramutse yabanza kugusengera akabanza kuguhumanuza ngo urahumanye. Imana yacu nidutabare rero nga aya majambo ijambo nkeneye ko mukuramwo, ijambo nkeneye ko mwirigwana, ijambo nkeneye ko mumedita ko muzirikanako, ni ijambo ryo gucudika n'abatizera, abapagani. Navuga ngo mane majambo ngo abanyavyaha naho kumbure bose mbere mu bitubona ngo bakoze ivyaha ntibashikire kugororoka. Imana tune dutabare. Hariho rero ukuntu umuntu agiriranira imigenderanire, agiriranira ubugenzi bwimbitse bugera kure, ugasanga we novuga ngo abagenzi afise bo ku mutima babishikira, bamenye utuntu twiwe twose aho duherereye, ugasanga ni babani novuga ngo batemera Imana, batarabakizwa, batarabakristo, badasengana mu nyemeremvuye gutyo. Ugasanga rero umuntu maze kuvuga ngo les mauvaises compagnies zigize zironona les mœurs, imico myiza, ingeso nziza, kubana n'ababikonona ingeso nziza. Imana tune dutabare rero. Ugasanga umuntu novuga ngo abo bagendana, abo birigwana, abo babana, ugasanga n'abantu bafise imico mibi, itari imico ya gikristo, itari imico y'ijambo ry'Imana. Imana yacu nidutabara. Hanyuma rwo usanga nibo yagize abagenzi ba hafi bo ku mutima. Muri ico gihe rero ijambo nk'iri riza rikwereka yuko udakwiye gucudika, udakwiye kugira ubugenzi bwimbitse n'abantu bafise imico mibi,
n'abantu batizera n'abanyangeso mbi, ugasanga umuntu arazi neza ko uyu muntu ngo ni mugenzi wiwe ari imaraya ku rwego rwo hejuru, mugabo ugasanga niwe muntu wa mbere mpanuzwa jambo, niwe muntu wa mbere bacuditse. Imana yacu nidutabare. Uravye ruzosanga buke buke gahoro gahoro ugasanga wa muntu yahavuye amukwega nawe yaramwandukije za ngeso. Imana yacu nidutabare. Ukurikiranye abantu benshi bagiye baja mu ngeso zo kunywa itabi, ibiyayuramutwe, urumogi, inzoga. Abantu benshi bagiye baja mu mabwate donwe kumbure mu butambiro no mu makrebe yani kumbure mwenayo. Abenshi usanga babayeho ubwa mbere na mbere batabikunda, mugabo kubera ko afise umugenzi abikunda akamwemvita akamwereka yuko wewe atazonywa inzoga azonywa ifanta yiwe nta ngorane, mugabo wowo bajane hariya kuri plage, bajane hariya muri club dormo, muri mu butambiro. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro, muri ico gihe rero usanga kwa kwifatanya n'abatizera, kwa kwifatanya n'abantu usanzwe uzi neza yuko mudahuje ukwemera, usanga bigukwegeye. Hari abantu benshi bagiye bakwegerwa nuko bagize ubugenzi bwimbitse, ubugenzi bugera kure, babugira n'abantu b'abanyangeso mbi. Nimba usanga uzi neza yuko naka ari umugenzi wawe, mugabo akaba ariho ingeso mbi wankurunuka agenderamwo, igihe cyose ubona yuko atemera guhinduka kuri izo ngeso, niwirinde cyane kandi niwiyubare kugiranira ubugenzi bugera kure. Simvuga ngo ntumuramutse, simvuga ngo nimwahura uce wiruka uce kure, simvuga ngo niyagutabaza ntuzomutabare, ariko nkwereka neza yuko uyo muntu kubera yuko hariho ibyo mudasangiye bifatiye ku kwemera kwa no kukwizera kwawe, hakuzosanga byakwandukiye cyangwa se yabigukwegeyemwo, uyu muntu nimugiriranire imigenderanire iri superficielle, imigenderanire yo hejuru yo kuyeyembye igarukira hagufi. Reka kucudika nawe ngo mugiriranire ubugenzi bwimbitse kandi ubona ko uyu muntu imico yiwe ari imico mibi cyane ishobora kugukwegera akarambaraye. Imana yacu nidutabara. Nano majambo rero Paulo ngaha yariko arihanikiriza abakristo mu ishengero ry'Ikorinto ababwira yuko badakwiye kwifatanya n'abatizera. Kubera iki? Abizera bagendana umuco muri bo w'Imana, ariko abatizera nabo bagendana umwijima, bagendera mu mwiza. Umuco n'umwiza ntivyigera biterana, ntivyigera bifatana. Haje umuco umwiza utegerezwa kugira ante kuneshwa ukabisa umuco, haje umwijima nawe akaba ari ubuganza, umuco utegerezwa kugira ante kubisa umwijima. Niyo mpamvu habaho kubisikanya hagati y'ijoro n'umurango. Iyo higanje umurango ijoro riratsindwa, iyo higanje ijoro naryo umurango uratsindwa. Nano majambo rero tugomba twirigwana, tugomba dusengere ko bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuna musi. Birashoboka yuko ufise abagenzi, novuga ngo abagenzi babi bafise imico mibi utemera, idahuye n'iy'abakizwa, idahuye n'iy'abakristo, idahuye n'iy'abantu bari mu rugendo ruja mw'ijuru. Nimba usuzumye kubwa rino jambo ugasanga mu bagenzi ufise hariho abagenzi novuga ngo inshobokable, badashoboka, bafise imico n'imigenzo, bagendera mu ngeso no mu nyifato zinyuranye n'ukwemera Imana wakiriye, wa muntu ukurikiranye kino kiganiro, naguhanura ndakwingiga kubw'imbabazi z'Imana ngo abo bantu, abo bagenzi ureke kwifatanya nabo. Ubugenzi n'imigenderanire bishika kure n'ibihagarare, hanyuma baba abantu nk'abandi, muganira ibisanzwe, kuko amabanga yawe n'amabanga yabo ntaho bihurira. Imana yacu nidutabare. Rero kubwangingo wategerezwa kubadomina, ukabaneshesha umuco uri muri wewe, canke naho uravye nabi umwiza w'ivyawe ingeso mbi bikomoka kuri Satani na kameremere k'umubiri kani muri bo kabaganza, bizohava bikunesha, bikudomine, kandi ataco cari kibere. None nano majambo sindabarambire, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwese mgikurikiranye
Imana nyine amahoro bagirire neza ibitehe bitwararike mwirirwa amahoro mu bikorwa byanyu vya misi yose dusenga Imana. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye kubwana amajambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akaba yirabishije ko akavuze ngo Mana ngwiza ko imbabazi vyarangoye nacuditse n'abanyangeso mbi ndabagira abagenzi babishikira kandi vyagiye bingabanyamwo ukwizera n'ukwemera kuri muri jewe. None mbabarira nguze ko imbabazi bisigaye nshoboze gushishikara kugendera mu muco no kutifatanya n'abatizera. Uwo muntu no tumugirira neza umushoboze kubibamwo. Imbabazi zawe zimuboneke ko mu izina ryawe gera Kristo Yesu no tusabye tuvyizeye. Amen.